Natasha yambwiye ati amadesa ati nkatsobona uri ku kivi nzogufasha ntabonye uri ku kivi asha nzogufasha niyo mpamvu kankashimira King's Family Burundi nkashimira na Natasha muvyeyi yampaye imigisha yambwiye ati madesa ati je nikundira abantu wenza nka wewe kandi naguhaye imigisha ntucike intege nanya naguma nandika sekandabe yanseko sekandabe yanyenyu uyo niwe nashaka uwo muri super party sikusa ndera amahela bazona okusa Amades ibati ryo muri super party uryumva gute rimeze gute kuri ramfu rero hamwe n'ivyo iyi niyo ya message ivuye kwa nyakubahwa umurongozi mukuru wa super party mani mumize yowe no kuri sinanizi ko nobonana n'umuvyeyi afise umutima kumbe nanize ngo ni Natasha wenyene kumbe hariho n'abandi bavyeyi bafise umutima mwiza sinagadata n'irya mwana n'irya mutima muranda amen Imana ndamusengeye n'umuvyeyi Imana imufashe imurinda bisi Imana nukura zwane uwo mutima mwiza wo gutanga ivyo adakoreye n'ubundi azomukorera nagaso abona so zakishwa twagomba tumusabire nimba hoboneka basi n'akantu gatoya basi kumuha nk'akazi basi kumuha umwanya na mutoya basi kuvuga ati turashaka kumuha umwanya akaba umwana muri super party umva akisanga muri super party. King's Family Burundi. Kuri uyu munsi uri hejuru ni umunsi twakiriye umuvandimwe Ntavyanyira Jeremy batazira amadesa hamwe n'ivyo nkuko dusanzwe tubizi Superbat ni umuvyeyi wa benshi kandi Superbat uno munsi dusanzwe turi uruganda ruhingura amabati n'imisumari kandi vyiza bikomeye hanyuma umukoresha mukuru akaba yumvise akamu katewe na uyu ari imbere yanyu kandi ari imbere ya benshi baza kumukurikirana avuga ko akeneye ko akubitwa inkoni rero uko gukubitwa inkoni muri Superbat no kuri nta nkoni dukubita abantu mugabo uyo muvyeyi avyumvise urumva ari igihe umuntu ashobora gukoresha imvugo ariko umukoresha mukuru we yaciye amwumviriza cyane avuga uyo muntu arazoza muri Superbat rero kuri uyu munsi urabona ko ari muri Superbat aha ni muri Superbat hanyuma icyangewe kuri we yaciye avuga uyu muntu kuko ari ibintu yagiye avuga ko afise inzara ko iri mu magufa hanyuma ariyo n'ikindi yavuze ko ashaka kumubona kandi ariyo n'ikindi yaciye yongera ko avuga kandi azoca musengera mu izina rya Yesu rero uwo mukozi uyo mukoresha ni umuntu akunda abantu basenga kandi akunda abantu bamusengera rero hamwe n'ibyo we ntakoresha amajambo menshi icyo yaciye avuga ntaco uyo muntu azoze muri Superbat hanyuma tuce tumwakira nka kumwe ari umuvyeyi w'abantu benshi umukoresha dufise ni umuvyeyi w'abantu benshi ni umuvyeyi agendana igihugu cy'u Burundi ku mutima rero yumvise umuntu ateye akamwe nako onye nukuri ni ikintu atirengagiza rero hamwe n'ivyo reka tubashikirize gusa ari ikintu mwemereye Superbat tuca dukora mu kanya ikintu kijanye no guca ugenda uterure ry'abati rya Superbat
iraremereye sinzi ko uhava urishobora uri wenyine ndabona kumba mwisho kuko ni ibati rikomeye kandi rikwije n'ibiro ego hanyuma n'ikindi numvise ko uzoca uririmba Superbat niyo ndirimbo urumva ko tuzoca tuyikwishyuza rero hamwe n'ibyo reka tubashikirize za nkoni mugabo twebwe twavuze ko tudatanga inkoni twebwe dutanga amabati n'imisumari n'ibindi kuko numvise mu nyuma wacu uvuga ko ngo ukeneye kuzokubakisha Superbat iki rero hamwe n'ibyo iyi niyo ya message ivuye kwa nyakubahwa umurongozi mukuru wa Superbat mani mwiza ndaryohewe n'ukuri sinanizi ko nobonana n'umuvyeyi afise umutima kumbe nanizi ngo ni Natasha wenyene kumbe hariho n'abandi bavyeyi bafise umutima mwiza ashimira n'iki dukorana King's Family Burundi ashima jewe n'ukuri n'ukete mutama nyakubahwa Imana imuhezagire mungirize imigisha ahubwo jewe namusengera sinarya data n'iryama ahubwo manza gukoresha sinaga data n'irya mwana n'irya mutima muranda amen Imana ndamusengeye n'umuvyeyi Imana imufashe imurinda bisi Imana nukura zane uwo mutima mwiza wo gutanga ivyo adakoreye n'uyundi n'ubundi azobimukorera ntagaso abona soza akicwa nkuyanye agomba yanyine je nabi ariko ikintu nagira nongereko murabona ko amadesa umuntu arashobora kuza neza muri ibi bintu by'imyidagaduro yego apare yibasha murakoze cyane twagomba tumusabire nimba hoboneka basi n'akantu gatoya basi kumuha nk'akazi basi kumuha umwanya na mutoya basi kuvuga ati turashaka kumuha umwanya akaba umwana muri Superbat umva akisanga muri Superbat. Okay, ni ijambo yavuze ko akeneye kuba umwana wa Superbat. Kandi iyo umuntu nababwiye ko umukoresha mukuru ari umujye w'abana benshi. Ego urumva ko n'ibyo onye araza kubyumva. Ego kandi yarabyumvise niyo mpamvu yagize ijambo. Amadesa hano niho hari umusumari muremure none sinabiza abanyarasi n'amana babwiye abanyirare bagura babata bari hariya za ruguru mu Rumonge he canke imakambi Bururi canke za Gitega Imwaro mungo ntibaguma kuvyumva mu vyibonere na ya modoka kiri kuyagirako Amadesa unaona ibintu ni vyiza riraremeye mbegura ko riremeye sana nkava ndarishobora rimwe ni originale urabibona reka twumve ko kidarishobora mparimwe je nuko numva ndokiwe umunezero upfa ngaha ukaduka ushika no mu mutwe ariko misumari wayibonye misumari iri hajya ntituragenda reka turabe sosa keshwa sosa kuwaza iraremeye isana raba umusumari urinda nawo noshobora esa uterura uri wenyine Madesa oya nawo noshobora urabona muri Superbat ubona ko batazimba imisumari nam je ndaryohewe sana jewe n'umuntu namanutse imidugo myinshi tumanuka tuduga hasa neza hari ibintu vyiza kandi ndabona n'ijya modoka ajya n'ikiri kuba ya petit frère yaho ni sawa shanje sinemeye cyo baguma bambwira bagura gutse nakundosi sinemeye jese nziko nzishika ngako muri Superbat ariko no musini yuri nubwo je nisikiye jewe ni jewe se kanda rega naguciriyemo Natasha yambwiye ati Amadesa ati nkatsobona uri ku kivi
nzogufasha ntabonye uri ku kivi aje nzogufasha niyo mpamvu kankashimira Kings Family Burundi nkashimira na Natasha muvyeyi yampaye imigisha yambwiye ati Madesa je nikundira abantu wenza nka wewe kandi ndaguhaye imigisha ntucike intege nanye naguma nandika sekandabe yanseko sekandabe yanyenyu uyo niwe nashaka uwo muri super party uyo unumva uyo nyene ariko Desa niki kintu wobwira abantu bataraza nga muri super party kugurira amabati canke imisumari oya urumva nta makuru bafise nukashanga ko matse kwabona n'amabati akomeye n'amabati ameze fresh n'amabati original n'imisumari so zakimaso egare so nkumu maso nyina korotse n'umutwe urameneka akazi kintu cyo mfasha jewe nuko nokora aho nyene namanivugira ivyi wanje nanje nkabona ku kwezi ndahembwa ico nico nosaba ego akabahasha wagashimira dono ndagushima sinamusenge agimana muhezagira hora n'umutima mwiza w'urukundo uri nivyabangaye ngabo bukugiriye Amadesi turabe ryabati je ndagikorera je ndi sosa kichwa sosa kuwaza bashobore kubona Amadesi Burundi yes bashobore kubona Amadesa afise ibati nguyu Amadesa kucuro sosa kichwa Amadesa wiyumva gute je numva nezerewe jewe herabe namba Amadesa boy sikusa ndera amahela bazona okusa Amadesa ibati ryo muri super bat uryumva gute rimeze gute kurira mfura papa fatira santi kuyanga kurira mfura umbira remeye Amadesa ibati ryo muri super bat uryumvise gute ahantu mbanunga aho mengo fise shoke ni shoke bivuze ko ibati ryaho rimeze neza cyane rikomeye yo rirakomeye uratse kera ko baduhinda baza kubaka amabati adakomeye ugasanga ari karapfa hariya kwa Nikodemu kwa ba Marikiyoro kwa Gaspari ugasanga ariko barubakisha amategura naho uvuga ati cyo mugabo muzima dikace nguri bati mugari kukuvyumvira wapi promotion ibaze sikote yakatsi mugari kwa kuvyumvira ntibavyumvira mbe kurazigora na number 1 urazi gatamuteme ukunda utavise inzu y'amabati nk'abari ruguru unegacha ugacubona umuntu ariko yambara agira inzu y'intuzenya y'amategura akavuga ati cyo mucene nyene yemera hanyine muri super party mu nkakara je ndahishikire riraremeye ni ry'agaciro nta gasauna so ndaryohewe sana bombokra je kubera ndakunda Kiriko ni mukuru wanje ni petit frère wanje vyatakoze na ninzobikora je wakazi fise kujya kunuma nama nkora na kera narakora ibiganiro niko navuga abantu atakintu niko ndinjiza niko nkumbonye aya mafaranga bampaye mugo birangyoheye urumva mbavuga ati mba ndi mu kazi kuko etu nzohembwa je kintu nemereye super bat gukora kabisa nimba ari kubera Davise itifu Kings Family Burundi Joba Goragotsa Gundose timu ya Madesa barahari na Brice ngaha arahari umbace ikintu gihari je no shobora gukora ko nagize imana nkaronka TV ni kuvuga super bad nta kandi kazi jewe fise nubundi buzima bugowe narabo bayemwo mvuga abantu atakintu nakimwe ariko baramarira mugare ariko kazi fise mugati ukwetse ndahembwa inayo bari 220 ndayajya uko nyene kubera mba nakoze jewe nabo bombwira gukora gatanu ku munsi kubangeze muri super bat civyo je no bikora nabo urageze n'umunsi muri super bat kandi mashiramo ari karakwigomwa ari karakuraba nikiye kintu yabwiye oya chenzo guma nakoze akazi mungude cinsohemuka zesimpemuka nimba ari gahunda dufitaniye gahunda niyi hama ibisigaye navyo
ni kode y'akazi ari abantu ushobora kubwira umugambi wawe ugaca barara bagana kwiyumvira bagomba turuke bagaca banoga kimwe gusa sosa kishwa sosa kuwaza nico no kubwira jewe ni jewe kandi nzobikora Superbat jewe ndemeye gukora ibiganiro bitanu ku munsi nukuri kwimana waragoza mani mpane je ndemeye gukora ibiganiro bitanu ku munsi niko navuga Superbat ego tuko turahera hetse abariko baradukurikirana arabari ngamu gice cy'u Burundi arabari hanze gice cy'u Burundi arabari mu ntara hagati ego wera Superbat singa mu Burundi gusa niho hanze mu Uganda sinabyumvise mu Uganda Kenya zahehe muri Kongo mu Rwanda sinavyumvise nakekano rero ubwira bari baradukurikirana kintu babwira cyambere abantu baherereye za ruguru sinabagaye ku Gatumba naje no ku Gatumba ntumbone nkuko naje no ku Gatumba n'aba diaspora hajye umuntu akeneye kwambara bambe kubaka inzu neza akavuga araje nga muri Superbat ibati ryaho nagikoreye naciye numva nunga mu mugongo ariyo shoki urumva ngaho umudiaspora yemera ku misomari ku bintu vyiza kubera nazo barafise amafaranga ako boshorera hajya handi kubura ubuni wakazi yego ubuzima nawe arahombye arazimbwa atacana magufi wacanye maremare naho ugenda muri Superbat nesikia wayida ngome nzane n'umukore ako bomamba nikaraje no cuma nasiga amateka amabati wa yarose uri mu Ruganda akabazo gisigaye oya hewe oya nayatwara kandi rero muce mundongorera rero mundonderera umukore tukurongorera amadesi none Mondo kode y'akazi mukavuga ati amadesa nawe akeneye ushaka batsumpamanika ndi muri kazoza ubu mugabo kubera kuri kurakubitwa imigere inkoni nyinshi ndetse n'imisumari nibaza ko na imani muhezagire nta wundi muvyeyi nk'uwo abasigaye nabo batekereze akaririmbo ka Superbat muririmbira akaririmbo Superbat nachayikora na bado bana naje nkacewe nyene sekandabe yanseko uyo niwe nashaka uyo Superbat uyo niwe nagomba uyo walete selector mwabibonye sikonsakra frere sikonsakra okay ibinuni okay yes aba ex basazi bashake bagaruke nacho muta na fly sana bega simbizi yagiye simbizi arahamukanya murakora we simbizi ngo hano simbizi njoni kwampiye ngo hano ingumbarire nchoncho kubera simbizi ndamundi simbizi twarakuranye ibintu kera kuva muri 2017 ngo hano simbizi simbizi wase mavumba walete araje bwana simbizi wase mavumba uraho umeze neza uyu munsi ni muri gwa Ruganda Superbat kabisa ego nabivutse Desa boy niga Amadesa boy simbizi ko wakiri Amadesa ubona bimeze gute King's Family